abakozi si benshi bafatwa nabi turavye igitigirisha bamaze kugenda bamaze kugaruka ni bake canke bagize ibibazo ni bake dufatiye ku gitigiri c'abagiye ariko naho abari umwe agiriwe nabi biraturaza ishinga aha rero hariho amafaranga batanga amashirahamwe atanga ajya bita y'ingwati caution iyo umukozi agize ikibazo ari nk'ico gutaha canke bamuguriye itike itamushikana kuko birashika ishirahamwe turamubwira turabibwira tuti riha iyo tike kugira ngo atahuke atari rishe natwe ubushikiranganje buca gufata muri ayo mafaranga y'ingwati ukariha iyo tike y'indege umukozi akagaruka hari mugabo n'ingorane ziba zivuye ku mukozi kuko hariho ingorane nyinshi zizotorerwa inyishu kuko muri misi heze hariho abarundi batari bake bafatiwe muri Uganda ico gihe bari kubagenda muri Arabie Saoudite bavuye ngaha bagiye gufatira indege i Dubai i Kampala ariko bashitseyo Uganda igihugu ca Uganda cariketse kitingira ngo aba bantu baba bari mu ngendo zitemewe canke baba bagiye mu bindi bintu bitagorose kuko muri yo hari bari bafise billet ale gusa ataroturu bari bafise ibyo rero byateye amakenga abaganda baca barabafata barabatwara impapuro zabo impapuro z'inzira mugabo twifashishije ubuserukizi bw'igihugu cacu muri Uganda twaragerageje turabafasha hanyuma barashobora kugaruka mu Burundi hari honorable yabajije ikibazo c'indege connexion directe entre le Burundi na Émirats Arabes Unis iyo ndege Fly Dubai yarigeze kugira kuba iza mu Burundi mugabo ngira ngo tubajije batubwiye ko hari ikibazo c'abakiriya bataronka abakiriya benshi ubu rero ni igihe duheruka mu rugendo muri Émirats Arabes Unis twarakibajije transport gica kiduga kubera peut-être indege atari vore direct mbega hakigiye guhinduka bivanye n'ano masezerano agiye kuba hagati ya Émirats Arabes Unis na leta y'u Burundi yo kurungika abakozi mu bindi bihugu mugabo hariho ikibazo kiri mu bakozi bajya hanze fatiye cyane nko kububatsi umudamu aravugana n'umugabo bakagurisha nk'aho baba cyane nk'itongo kugira baronke ukumwe agenda hanze mugabo iyo agezeyo bivanye n'ukungene bahembwa mu ntoki ugaca usanga umugabo yasigaranye abana 5 hama umudamu yahembwa amahera ntayarungikira umugabo ugaca usanga umugabo agize aho baba barahatanze agize no kurera abana wenyine kandi ibyo ntibiri ku bagabo gusa n'abagabo baragenda naho nyine ugasanga basigiye abana abadamu mugabo bahembwa amahera ntibayarungike umudamu akagira twari kumufasha bagasanga baratugurishije mbe ntacyo umushikiranganje yokora kugira abo bantu bagenda ntibagahembwe mu ntoki amahera agaca ku makonte bose bahuriza ko kugira barabe ko ayo mahera yotunga umuryango cyane bakazogarura n'ibyo bagurishije bagenda murakoze akarusho bimaze kuzana igihugu nakahe arabaza n'ikibazo kijanye n'abakozi bagenda gukorera hanze bafatwa nabi nico ubushikiranganje gukora
ngira ngo kica kijana n'ikibazo birasa gatoyi n'ikibazo ca gatatu honorable Vincent yabajije. Aha nagomba mvuge yuko mu gusinya amasezerano ibihugu ni volonté politique ubwa mbere, hanyuma iyo ibihugu abatwara ibihugu bamaze kumvikana bati aha twokorana muri ibi nibi, haba hasigaye ibikorwa technique abantu baca baja hamwe bakavugana. Hanyuma no bamenyesha yuko mu bisanzwe ari nkuko nabivuze ni ubushake bw'ibihugu, kandi amasezerano kugira aje mu ngiro hariho ibisabwa bimwe biba bivuye ku bihugu vyo nyene canke biba bivuye ku mvo zitandukanye isi ibiri kwiracako. Aha dufatiye nko kuri iki gihugu nyene tuko twiga ubu amasezerano nk'ubu turiko turayasinya ngaha mu Burundi, mugabo nk'iyi ngwano iciye yaduka hariho de priorité ibihugu bica bifata bikavuga biti ibi tuzobigara kuko mu nyuma ngira ngo icihutirwa coba kurondera ingene tugarukana umutekano mu gihugu cacu canke ibindi bitugoye tubanze tubitorera inyishu, bigatuma rero amasezerano rimwe rimwe ateba bikava nka kurya hadi wacu twavuze circuit bifata mwebwe ku gihugu nk'u Burundi tukabikora tubigahera, hanyuma ico gihugu naco twasinyaniye naco kikaba gifise naco ingene kibigenza circuit yacu gifata ugasanga bifasha umwanya muremure. Ariko aha karusho karahari, ngira ngo tubaye specifique, ngira ngo hari nk'ibihugu bimwe bimwe tumaze kubona yuko hari akarusho kaboneka. Dufatiye nko ku bihugu twasinyaniye amasezerano yuko tworohereza ingendo abantu abamaze kugenda barabona ko byoroha bimwe bimwe bikaborohera gushika iyo bagiye, canke iyo hagize ikintu kibaye aya masezerano aradufasha kugira ngo tugire ico dufashije. Aha noca mfatira kuri iki kibazo kijanye n'abakozi, abakozi bacu bagenda muri ivyo bihugu bagafatwa nabi. Iyo habaye amasezerano biradufasha kugira ngo natwe tubafashe, ari uwagize ingorane tumufashe ashobore gusubira mu gihugu canke atunganirizwe. Aha rero iyo tasezerano rihari biragora kuko ntumenya uwo utumberako. Iki kibazo c'abakozi bafatwa nabi natwe kiraturaje ishinga kuko umushikiranganje twebwe imbere ico dushira imbere nuko umurundi wese hagiye yo kubahirizwa agateka kiwe kakubahirizwa, ntitumufate nk'ikigandazwa mugabo tugume tumufata nka kiremwa muntu kugira ngo ibikozwe vyose byubahirize agateka kiwe. Aha ico dukora mu bushikiranganje iyo hari umukozi yafashwe nabi bitworohera kenshi iyo agiye aciye mu ishirahamwe. Iyo aciye mu ishirahamwe iryo shirahamwe riba hari ibyo ryiyemeje muri ministeri, hari ibyo riba carasinye, ico gihe turahamagara gutwara iryo shirahamwe nyene ishirahamwe tukamubwira tuti ibyo wasinye ni ibi mugabo ntibiriko bigenda nkuko wabisinye, umukozi ariko amererwa nabi. Aha rero tugaca tubona ico dushobora gukora twebwe ku ruhande rwacu nka leta, duca twitura leta y'ico gihugu arimwo nayo ikaraba agence yamuzanye kuko agence iri mu Burundi ikorana na agence iri muri ico gihugu, hanyuma bakabona guhanahana abakozi. Twe rero duca dufata ico gihugu twishimikije ubuserukizi bw'igihugu cacu bwabo n'ico gihugu, bakaraba bakegera ubutegetsi bakababwira bati ibyo twasinye ngaha niko birubahirizwa gerageza, bagaca nabo begera iryo shirahamwe bakaribwira bati amategeko mwasinye ni muri ko marakurikiza none kosora. Rimwe rero hari naho abakozi si benshi bafatwa nabi turavye igitigirisha bamaze kugenda, bamaze kugaruka ni bake canke bagize ibibazo ni bake dufatiye ku gitigiri c'abagiye, ariko naho bari umwe agiriwe nabi biraturaza ishinga. Aha rero hariho amafaranga batanga, amashirahamwe atanga ajya bita y'ingwati caution. Iyo umukozi agize ikibazo ari nk'ico gutaha canke bamuguriye itike itamushikana kuko birashika, ishirahamwe turamubwira turabibwira tuti riha iyo tike kugira ngo atahuke, ataririshe natwe ubushikiranganje buca bufata muri ayo mafaranga y'ingwati ukariha iyo tike y'indege umukozi akagaruka.
hari mugabo n'ingorane ziba zivuye ku mukozi. Ico gihe rero ashitseyo ica rimugurira na visa, yamurihira visa ari imyaka 2 ari umwaka, hanyuma uwo mukozi ategezwa iyo myaka 2 kuyimaraho bamuguriye bamufatiye visa. Hari abashikayo rero abonye ati ngaha bompemba menshi gusumba uwo yandiye visa, hari ababikora ugasanga baciye baja gukorera ahandi. Urumva ro contrat aba yasinye ayiciye inyuma uwo yamurihiye billet d'avion akamurihira visa, urumva na mahera aba yaratanze ategezwa kuyisubiza. Kenshi biratera ingorane cyane mu mashira hamwe atari make. Ariko barundi tuvyumvise duca twishimikiza amasezerano twasenye n'ibihugu, kuko twebwe ubwa mbere tubanza gukora n'igihugu. Muri agence iri ngaha iwacu turayibwira tuti ibitezwa gukora nibi, tubonye ito bishobora canke ibyo bigora tukitura igihugu, naco tukaraba amasezerano basinye bakabona kumusubiriza kumushira mu buryo ibintu byiwe biba byononekaye. Nukuri muravye ama appel turonka canke ama message turonka, ubushikiranganje nta namwe dusinzira, duca twihutira gufasha uwo muntu mu bishoboka. Hari bagiye kuri visa yo gutembera, navuze abagiye baciye muri agence biratworohera bukebuke, mugabo nk'ugiye kuratwe kiwe agize ikibazo biratugora, kuko nta contact tuba dufise. Tubimenya kenshi habaye ama communication ya police canke ya administration agiye kurondera ubuserukizi bw'igihugu cacu, bubwira bati hari umuntu w'umurundi twumvise yagize ibibazo, none nimuze mumufashe. Ico gihe dutangura kumurondera, hanyuma tumutoye bikadufasha ngire dutangura kugira les démarches kugira tumufashe. Hari n'abandi nkuba yagiye rero yija ku gatwe kiwe akagenda, hari nk'abagenda kuri visa touristique y'abakerarugendo canke yagiye gutembera, agashitseyo agaca agomba gukora. Murumva aba yarenze amategeko. Ico gihe iyo polisi imufashe baramufunga, ariko naho nyene turagerageza nk'umurundi tukamufasha. Hari kadu heruse kuronka y'umuntu yagiye muri Emirats Arabes Unis kuri visa yo gutembera, mugabo ashitseyo kubera contact yari yagize acaca arajabuka agenda muri Arabie Saoudite. Ico gihe rero acitangura no gukora, atanguye gukora mu nyuma agira ingorane n'umukoresha wiwe, baramufata aja mu gasho. Ubu turiko turagerageza ko naba ko yoshobora gutahuka. Hari n'abashikayo rero n'ibindi ashitseyo akiyumvira ibikorwa yaragiye gukora agasanga sivyo. Turamaze kuronka abantu benshi batubira bati jewe nari nzi ngiye gukora akazi gaciriritse ko hejuru, ngira ngo yiyumvira ati nzoronka LG mieux, mugabo ashitseyo agasanga bamutwaye kwishanti. Tumaze kumva abantu benshi banze kuvuga ati jewe nagiye bambwira ko nzogenda gukora akazi akanaka, mugabo nshitseyo sanze ndiko nakora kuri shanti kandi sindabishobora. Uwo mukoresha we abashaka abakozi, ibyo wasinyiye utabikoze aca kubwira ati ivyo jewe sinavyemera, ingorane zigatangura gutyo. Aha rero nibaza ko n'abarundi bose abarundi kabakozi bodufasha, hanyuma bakamenya icyo barungitse umukozi wabo gukora, kugira ngo ashitseyo ntasange byahindutse bigasha kugira ngo bimugore hanyuma. Fatanije n'ikibazo cyane Honorable Vincent yabajije abubakanye bagenda hanyuma umwe ntagaruke canke ntarunka amafaranga. Iki twarakibonye mu bushikiranganje, arico gituma kuri fiche twashizeho yuko abantu bagiye bubatse ari umugabo canke ari umukenyezi hategezwa kuba accord y'uwo bubakanye, bakagenda bemeranije ko bose bavyumvikanyeko. Ariko murumva naho tubivuga ntishobora kutumenya ico uwagiye mu nyuma yiyumviriye canke decision yafashe. Aha rero bica bitugora cyane. Aha ngira ngo inyishu iragora gutanga, kuko ashitseyo akabona ati ndahinduye canke ndemeye gutandukana n'umugabo kubera mbonye ibi biragora cyane, kandi kumugarukana ku nguvu biragora, kuko ivyo ni ingorane zo mu rugo. Mugabo twaho tugeza tuvuga tuti ntihazogira umuntu agenda
umutambukanyi wiwe atabizi kugira agende hazoba hariyo akoro yuko amurungitse atanze akoro yuko abubakanye bavyumvikanye ko hanyuma ibisigaye mu nyuma ngira ngo bica bitugora kujera ngira ngo aha muhatubabarira rwose hari honorable yabajije ikibazo c'indege connexion directe entre le Burundi na Émirats Arabes Unis iyo ndege Fly Dubai yarigeze kugira kuba iza mu Burundi mugabo ngira ngo tubajije batubwiye ko hari ikibazo c'abakiriya bataronka abakiriya benshi ubu rero ni igihe duheruka mu rugendo muri Émirats Arabes Unis tukibajije turababwira tuti noneho ubu abantu baza gukora iniwanyu ni benshi gose indege ziguma zuzuye baravuze yuko bagiye kuvyiga hariho amandema ya akoro bari basinye imbere yosubirwamwo kugira ngo hariho des éléments nshasha zojamwo kugira ngo iyo shirahamwe rishobore gusubira kuzana indege hano mu Burundi aha rero ngira ngo nkuko twabivuze amasezerano ngira nsubira inyuma gato ikoje akarusho kenshi turahura n'abagwizatunga turamaze kuorganiza amanama n'abagwizatunga tukababwira les opportunités z'ibi bintu akarusho bashobora gukuramo aha rero mu minsi narumvise ko hari wabifashe nka nkama narumvise ko hari umuntu w'umugwizatunga ariko arategura yitunganya kugira agire indege yaravuze ko ariko arayisubirishamwo kugira ngo ashiremo ibibanza byinshi indege izoca igira liaison directe y'u Burundi na Émirats Arabes Unis canke nabiriya bindi bihugu murumva rero akarusho kaba kahari ngira ngo bizoca vyorosha abagenda abagirizo ngenda bajayo avuye ngaha direct mu gaca ashika muri ico gihugu atarinze guca mu escale bizomufasha aha hariho ingorane nyinshi zizotorerwa nyinshi kuko muri misi heze hariho abarundi batari bake bafatiwe muri Uganda ico gihe bari kubagenda muri Arabie Saoudite bavuye ngaha bagiye gufatira indege i Dubai i Kampala ariko bashitseyo Uganda igihugu ca Uganda cariketse kitingira ngo aba bantu baba bari mu ngendo zitemewe canke bo bagiye mu bindi bintu bitagorose kuko muri yo hari bari bafise billet ale gusa ataroturu bari bafise ibyo rero byateye amakenga abaganda baca barabafata barabatwara impapuro zabo impapuro z'inzira mugabo twifashishije ubuserukizi bw'igihugu cacu muri Uganda twaragerageje turabafasha hanyuma barashobora kugaruka mu Burundi murumva ico gihe rero aha nagomba ngaruke kuri baba y'ama agence harababikoze kugira ngo bagabanye itike ntibarigure menshi bavuga bati dufatiye indege muri Uganda tukaraba kuva mu Burundi gushika muri Uganda amahera turiha kuri bus yo bamake hariha kunguko ko bamwe mugabo mwumvise baciye bagira ivyo bibazo ngira ngo aho kuba kunguko ruba uruhombe ico gihe rero dufise indege igira liaison directe Bujumbura Abu Dhabi canke Dubai bibaza ko bizogabanya ingorane zitari nkeyi kandi murumva ko n'igihugu kizohatorera akoyokwe abarundi bacu bagenda gukora bakagira ingorane nkeyi murakoze trezino ikibazo siniko nagokora ico bazumushiranganje mugabone c'est un constat amanagize kenshi ndazi ko abantu bakora muri diplomasi bafournissent des efforts kugira ngo des investisseurs étrangers baze mu gihugu ariko n'abakoresha yatanze bijanye na l'utilisation de l'accord comme un levier d'attractivité économique c'est un outil de promotion de l'investissement entre parenthèses investisseurs des Émirats Arabes Unis dans des secteurs prioritaires pour le Burundi, notamment les secteurs agro-industriels et ainsi de suite. La Chine, il y a des investisseurs étrangers baza mu Burundi hanyuma rero bakaza bafite ishaka pour investisseur kirazana ico kiba gishikira abantu kiza gishikira abavuye muri Émirats Arabes gishika n'igiki ko bashaka kuza aratunganya ibintu byose dans votre ministère, monsieur le ministre, gatungana akagira ahantu aho bageze ku musozo
ugasanga mu nzira harabayeho nka konsepti nayo yabuza kubandanya bagacyasubira inyuma. Ikibazo nabaza monsieur ministre mwoba mukora izo kamera ziko zishika sinabaza mwogira iki ariko izo kamera ziko zishika kuko iyo konsepti biri mu nzira batangira uva kugira irengane uratanga ko ari icumi hama rero bigace bituma iziseze bisisero basubira inyuma yadeka nyinshi zishika nabo muri imirarabi bishazo bashikira nk'ibyo ikibazo mbese ndi mbega ibyo mwamubizi kubera bishika murakoze twese bara honorable Joachim ku kibazo abajije yavuze ko ari constant mugabo yabajije n'ikibazo ego iyo constant natwe turamaze kuyigira murazi yuko hari abantu usanga iyo abonye umugwizatunga aje agomba kuzana imitahe yo mu Burundi hariho ngira ngo si benshi mugabo bariho abona yuko imbere yuko igihugu coshikirwa yobanza gushikirwa hanyuma bagaca bagira amananiza bakabagora murazi ico gihe umugwizatunga abaje ari inzaza nuko aba yavuze ati nabonye iyo opportunity nabonye iyo akarusho mugabo aje bakamugora kenshi ari naho aca yisubira inyuma akagenda ahandi birashobora kuba ari dufatiye kuri abo bamwaka cyo mwavuze icicumi niko twakwita gutyo hari ngira ngo nibijanye n'amategeko arahasanga amategeko atamworohereza ugasanga kugira ngo atangure uwo mugambi wiwe bimufata iminsi myinshi aca mu nzego zitandukanye kugira ngo ashobore kuronka impapuro cyangwa uruhusha rwo kugira atangure ibikorwa vyiwe ico gihe iyo abonye bitevye ari naho bishobora kumudekuraja hanyuma akavuga ati reka ngende kurondera ahandi bashobora kunyorohereza murumva aha anakamo twotera bose inzego zose kugira ngo urumva aje gusahiriza igihugu cacu nivyo arunguka ariko natwe turunguka nico gituma rero twavuga tuti abagwiza tunga ngo koroherezwa ari le code des investissements canke ari bindi ari kwitwara neza imbere y'abo bantu nitubereke abo bantu babakira kubananiza ngo banza mumpe ivy'iwanje canke mutampaya yasi ndaborohereza canke sinabarekurira ngo mukore aha murumva na kamo koterwa abarundi twese cyane cyane abo bantu bacako bitura kugira ngo baborohereze muri izo nzira ibyo baba ariko bararondera murumva rero ari byo babyashikiye abandi boba baje imbere icobuza ko n'aba bayemerati bibashikira ariko rero igikuru nuko twozitira kugira ngo ivyo bintu nibibandanye murakoze cyane